zaburi 145 tuyisome yose duhagaze imbere y'Imana Isumba byose. Zaburi 145 turasoma mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo. Psalme 145, Zaburi 145 mu Kirundi, urupapuro rw'amajana 211. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana yanje, mwami wanje, ndagushira hejuru, nzoshemagiza izina ryawe ibihe bitazoshira. Amen. Nzokwama ngushemagiza uko bukeye, nzoshima izina ryawe ibihe bitazoshira. Uhoraho arahambaye, abereye gushima, ubwiwe ntibushobora guserangurika. Aburunganwe rumwe bazoshimira aburundi ibikorwa byawe, babiganire ivy'inkomezi wakoze. Amen. Nzovuga ubwiza bw'igitinyiro c'icubahiro cawe, nzoririmba ibikorwa bitangaje wakoze. Abantu bazovuga inkomezi z'ibikorwa vyawe biteye ubwoba, nanje nzomenyekanisha ubukuru bwawe. Bazokwibukiriza ukugira neza kwawe kwinshi, baririmbe ukugoroka kwawe. Uhoraho n'umunyabuntu, yuzuye imbabazi, ateba kurakara, agira ikigongwe cinshi. Uhoraho agirira neza bose. Amen. Imbabazi ziwe ziri ku vyo yaremye vyose. Amen. Uhoraho ibyo waremye byose bizogushima, abakozi wawe bazogushemagiza, bazovuga ubwiza bw'ubwami bwawe, bandagaze ububasha bwawe, kugira ngo bamenyeshe abana b'abantu ivy'inkomezi wakoze n'ubwiza bw'igitinyiro c'ubwami bwawe. Ubwami bwawe n'ubwami bw'ibihe bidashira, ubugabe bwawe buzohangama, ukurunganwe ruzogenda ukurikirana uburundi. Uhoraho aramira abatemba bose, yemesha abahetanye bose. Vyose biguhanga amaso, nawe ukabigaburira ibyo kurya vyavyo igihe kigeze. Upfumbaturura igipfunsi cawe, ugahaza ukwifuza kw'ibiriho vyose. Uhoraho agororoka mu nzira ziwe zose, n'umunyabuntu mu bikorwa vyiwe vyose. Amen. Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu vy'ukuri bose. Azoshitsa ivyo abamwubaha bagomba, kandi azokumva ugutakamba kwabo abakiza. Uhoraho azigama abamukunda bose, ariko abanyakibi bose azobahonya. Akanwa kanje kazovuga ishimwe ry'Uhoraho, abafise ibibi bose nibashemagize izina ryiwe ryera ibihe bitazoshira. Amen. Umwami ahimbazwe. Dusenge.
mwami wacu Yesu Kristo, turaje imbere inyonga zawe tugushima cyane ubuntu n'imbabazi utugiriye mwami, ukatuzana mu ngoro yawe guhimbaza izina ryawe. Kuko izaburi ivuze ngo urunganwe rwose bazobwiririkana n'undi runganwe, babamenyeshe ibikorwa byiza wakoze. Ariko amakuru yawe yagiye adushikira natwe tuyabwiwe n'abizigirwa, kandi natwe dushikako dusanga ni iby'ukuri. Turamushimiye ko natwe yatugeze mwami ibyo wakoreye abambere aribyo natwe ugenda dukora. Imana idahinduka, warejo n'ibyo munsi n'ibizopama ibihe bidashira. Yehova wo mu isezerano rya kera niwe Yesu Kristo mu isezerano. Turagushimiye umwishurirwa wadwishimiye, turagushimiye intsinzi waduhaye, ukadutsindira ibinyoma by'amadini, ukadutsindira ububi bwose twinyegeje, ukadushyira mu muco wawe. Warakoze muhimbaza Yesu Kristo. Nezagire umuntu wese yageze hano akwibonere umwishimiye usohoze mwana. Abandi barwayi bakize, abafite zose bishyurwe, abafite intege nkuba y'inkomezi, abaguye bavyure, abazimiye bazimurure, mwami uzobukoze. Mwami murakoze nk'uko wabivuze muri Luka, niko natwe tuje tuvyambaza uti mwebwe uhora kuri jewe kugira ngo mbohore ababoshwe, mumurure impumyi, maze n'ibipfa amatwi vyumve, kandi ngo abantu baronke umwaka wo kwemererwa n'Imana isumba vyose. Haleluya, ushimwe mwami Yesu. Yesu Kristo, turagushimiye ibifashisho byose washize hagati yacu kugira ngo dushike ku ntumbero yawe nziza. Urakoze n'uhabwa icubahiro, ushimwe ubundi bidasoshira ikoraniro ry'abera Yesu Kristo. Amen, amen. Umwami Yesu ahimbazwe, mubyagire mwese. Tubakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ushimiye cyane rwose Imana yadukoranije hano. Tuzi ko umuntu wese kandi nabyumve wese yashyize hano ko ari Imana yakuzanye, ni Imana yazanye, ni Imana yatuzanye, kandi yatuzanye ifise intumbero, yatuzaniye ubusa. Ibyo byose umwami wacu yamye akora, yamye bikora afise intumbero. Amen. Imana ihimbazwe. Ariko natwe twaje tuzanywe n'Imana isumba byose, kandi tuzi ko afise intumbero, arafise icyatumye atuzana. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi, ishimwe cyane ibihe bitazoshira. Amen. Mwese mugubwe neza mu mwami wacu, kandi Imana ishoboye byose yirure buri wese yashoboye kugera hano azanywe nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Turazi ko turi mu minsi ya nyuma dusozera umugambi w'Imana w'agakiza. Turiko turagenda twerekeje iwacu mu ijuru. Kubw'ivyo turahiriwe ko ari twebwe Imana irangirije. Nuko Imana igomba gukora ibikomeye hagati yacu, kuko iriko irasozera akazi kayo. N'ivyasezeranywe ni ivy'Imana yadusezeraniye. Amajambo meza avuga ngo ubwiza bw'ingoro bwo hanyuma buzorusha ubwa mbere. Imana yarabiteguye kandi izobidushitsa ko ihabwe icubahiro cyinshi. Amen. Imana ihimbazwe. Dushimiye Imana isumba byose ko yatuzimuruye. Twari twarazimiye muri byose, twari twarafashwe bibiri mu gihugu kitari kiwacu, ariko Yesu Kristo intsinzi yiwe y'igorogota yaradushitseko. Yongera ashimwe, kandi ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Imana yatuzimuruye, Imana ishimwe. Bibiri ivuga aya majambo yo mu Vyahishuriwe Yohana igice ca 18, Apocalypse chapitre 18, Vyahishuriwe Yohana igice ca 18 ku murongo wa 4.
haravuga aya majambo ati amen. Imana ishimwe. Yesu wawe haranditse ngo numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti bantu banje nimuve iwe. Amen. Kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Amen. Kuko ivyaha vyiwe vyarundanijwe bigashika kw'ijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Amen. Imana ishimwe cyane kubona yaradusohoye ituvana mu madini atandukanye. Imana ishimwe. Iri jambo ryaradushitseko. Bibiri ivuze ngo bantu banje, amen, nimusohoke muviwe. Amen. Mureke gufatanya n'ivyaha vyiwe. Iyi mikorere yose y'amadini ayariyo yose, ayakuze n'ayashaje n'ayamashasha, tout le système dénominationnel byose umwami ahimbazwe ko yadusohoye akabituvanamo. Yarakoze, nashimwe cyane. Imana ihimbazwe. Bibiri ivuze ngo numva ijwi rindi rivuze, ryavuzwe n'Imana isumba byose, rivuga riti bantu banje, amen, abazovayo n'abantu biwe bonyine, bantu banje, amen, sohoka muviwe. Imana ishimwe, nimuviwe. Amen. Kugira ngo mwoye gufatana n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe. Amen. Que Dieu soit loué. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko yadusohoye. Yarakoze, ntihabicwa. Naho aya majambo yo mu Bikorinto ba kabiri igice cya 6 afatanye n'aya bose. Pawulo niyo yavuze aya majambo yo muri 2 Corinthiens chapitre 6 igice cya 6 uhereye ku murongo wa 17 haranditse aya majambo ku rupapuro rw'amajana 205 mu Kirundi. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 haranditse ngo nuko, amen, muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko ni kuhoraho agize. Amen. Imana ishimwe. Abantu twaviriye iwabo barashaka kuvuga ngo baratwiyomoye ko baracumuye. Twe twavuye muri za Gatolika, bari tuva muri za Pantekote, tuva mu madini, bavuze ngo bureke bugende buzohera nk'ifu y'imijira. Abandi bati baracumuye n'ibindi bavuze bitari bimwe, ariko harakamo guhoraho. Niko twitavye. Amen. Nitwavuye kugenda, hari ivyanditswe, hari hageze ko Imana ishitsa n'ivy'Imana yatugejejeko. Imana ishimwe. Baranditse ngo nuko, amen, muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko ni kuhoraho agize. Amen. Kandi nimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje zobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Nikoraho ashobora byose agize. Amen. Imana ishimwe. Irafise abantu yonyene yihamagarira, irafise abantu yonyene yitoraniriza, nibirarika ikabavana muri system. Tukiri muri Pantekote batubwira ngo nimukore ku kintu kimwe cyanduye, ngo nukudakora kuri primus cyangwa amusteri cyangwa ibiboreza n'ibindi bitari bimwe. Ariko si ibyo, nubwo tutabinywa, nubwo dusanzwe tutabinywa, si ibyo bavuga, ahubwo bavuga ibintu byanduye n'inyigisho mbi. Ntagira inyigisho mbi n'imwe idukurikira. Amen. Bibiri bivuze ngo nanjye je vous recevrai, zobakira. Amen. Zobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Nikoraho ashobora byose avuze. Amen. Imana yabitegetse. Amen. Nukuvuga ni turi mu byacu, ni turi mu bintu byakozwe n'abantu. Imana yarakoze kubidukiza. Imana yarakoze kubidukiza. Muri hano hafi nyene mu gice cya 6 handitse aya majambo hati ku murongo wa mbere hati, kandi ko dukorana nayo turabinginga nimuherwe ubuntu bw'Imana upfubusa, ko
niko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise no ku munsi wo gukirizwa ko ndagutabaye. Amen. None ni igihe cyo kwemererwamwo, none ni umunsi wo gukirizwa ko. Amen. Imana ishimwe, nishimwe cyane. Ni umunsi wo gukirizwa ko w'Imana ubwayo yashinze. Umwami nahimbazwe. Ni umunsi w'uko abantu bayo bazobohoka bakava i Babuloni, bakava mu madini. Amen. Bakaja gutanga ibimazi ku Mana isumba byose. Yesu aruwe. Imana ishimwe. Byanditse mu majambo yumvikana hano muri Yeremiya handitse amajambo meza cyane. Hati Jeremie, Imana ishimwe. Jeremie, que Dieu soit loué. Oh, Imana himbazwe. Jeremie 50. Oh, Imana ishimwe. Jeremie 50, verset 8. Oh, que Dieu soit loué. Handitse ngo muhunge. Amen. Imana ishimwe. Muhunge. Yeremiya 50:8. Muhunge, muve hagati y'i Babuloni, muve mu gihugu c'Abakaludaya, mube bakazigenza nk'imfizi z'imene mu mukuku. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Muhunge muve i Babuloni. N'umwami yabisinye. C'est un décret signé par notre Seigneur. N'umwami yabisinye. Muhunge muve i Babuloni, muviwe. Amen. Kuko abantu bakoze ibintu byabo ariko n'Imana ifise ibyayo. Bible ivuga hano muri Yesaya, hano hafi yanyu muri Yesaya igice cya 2, Esaïe chapitre 2, muri Yesaya igice cya 2 ku murongo wa 2 nyene haranditse aya majambo meza muri Yesaya igice cya 2 umurongo wa 2. Mu minsi yerezo umurwa wubatswe kw'ingoro y'Uhoraho uzogasara impinga z'imisozi, uzoshirwa hejuru y'iyindi mirambi, kandi amahanga yose azosendanisha aja kuri wo. Amen. Amoko menshi azojayo abarirane ati nimuze tuduge tuje ku murwa w'Uhoraho, ku ngoro y'Imana ya Yakobo, kugira ngo itwigishe iby'inzira zayo natwe tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazova ibyagezwe, n'i Yerusalemu hakava ijambo ry'Uhoraho. Amen. Imana himbazwe. I Yerusalemu niho hazova ijambo ry'Uhoraho. Eske murabumva? Ntabwo rizova i Vatikano. Ndabisubiyemo imbere yanyu. Ijambo ry'Uhoraho ntirituruka i Vatikano. Jamais. Ijambo ry'Uhoraho niriva i Vatikano. Sivyo ntariyo. Amen. Ijambo ry'Uhoraho niriva i Suwede, niriva muri Amerika, niriva mu Budage. Ijambo ry'Uhoraho riva i Yerusalemu. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ry'Uhoraho riva i Yerusalemu. Amen. Handi ntumwa zahereye, handi ntumwa zaherewe mwemu yera ku munsi wa Pentecote. Yesu yari yarababwiye ati nimushoke mwigisha, ariko muri kamenyu nakandi ko vyanditswe, ariko murindire ico data yasezeranye. Bawe mwemu yera ntibagiye kubatiza abantu mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mwemu yera, ariko bagiye kubabatiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tubisubiremo cyane. Umwe niwe yaje kubwira ubundi mufrere asengeraga kujya mufrere ngo mwaramuzimije, nene ndamubwira nti urakoze twaramuzimije, nta kundi wihangane, ariko mwiwanyu twe twamubatije mu izina rya Yesu Kristo mu mazi menshi. None mwiwanyu mubatiza gute? Ati twe tubabatiza mu izina rya data n'iry'umwana rya mwemu yera. Ndamubaza nti nta kibazo urakoze. Mweho munzanira abantu babiri bo muri Bibiliya babatijwe mu mazi menshi mu izina rya data n'iry'umwana n'irya mwemu yera. Yarabarundi yarababura nti sawa, nande reka ndakwereke 3,000 ku munsi wa Pentecote, ndakwereke 5,000 bukeye, ndakwereke inkone y'Umunyetiyopiya, ndakwereke abagabo 12 b'Efeso,
ndakwereke abo mu nzu kwa Korneliyo, abo bose babatijwe mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Ibyo byaturutse i Yerusalemu, abaherewe mwemwe yera ku munsi wa Pentekote. Amen. Mbere Bibiliya bivuga neza nk'uko twama turabisoma kenshi mu Efeso igice cya 4, aya majambo twama turasoma kandi ntaturambira n'ubu turasoma. Ku murongo wa 4 haranditse ngo hariho umubiri umwe. Amen. Hariho umubiri umwe na mwemu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe cy'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe no kubatizwa kumwe n'Imana imwe, niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Amen. Imana ishimwe. Hari mwemu umwe, no kuvuga nimba weho ukoze ibihushanye n'ivy'intumwa ufise mwemu wundi zidafise, muvyumve. Nawe ufise mwemu wa Petero, nawe ufise mwemu wa Petero, uzobatiza abantu nk'uko Petero yababatije. Amen. Nawe ufise mwemu wa Paulo, uzokwigisha abagore nk'uko Paulo yabigishije. Ntabwo uzigisha ibihushanye navyo. Amen. Hari mwemu umwe, mwemu yaje kuri Paulo, nimba ari we yakujeko, nawe uzobwira abagabo ibyo bakwiye gukora, ubwira abagore ibibanza byabo. Imana ishimwe. Tureke kuvuga n'ivyo gusa. Niyaba mwemu yakujeko, ariwe mwemu yari kuri Mose, amen, uzobwira abagore ko batambara imyambaro y'abagabo. Mose yavuze mu gusubira mu byagezwe ngo ntibibereye, kuko ari gisesema mu maso y'Imana ko umugore yambara ipantaro cyangwa ko umugabo yambara ijipo. Ni gisesema. Uwo ni mwemu w'Imana yari kuri Mose abishikiriza. None nimba ijuru Mose yagiyemo, ariko nawe ushaka kuzojamo, nuko nawe uba ufise mwemu nk'uwo yari afise. Imana ihimbaza. Niba Pawulo yabwiye abagore ngo ntibibereye ko abagore bimwesha ibishatsi, ahubwo bayitereke ibicubahiro cyo mu mutwe cyo kugabwa, niba Pawulo ariwe yabivuze, mwemu yari kuri we niyakuza ko niba uri umugore cyangwa umugabo uzokora nk'uko yakoze. Pardon frère, uyu munsi twese bodufata Imana ikatubaga ikadukuramo umutima, ikadushamo umutima w'ingurube, tukaja kwikumbagaza mu vyondo. Mwosika kutwoza dushika fata. Oya mu Imana yadufatika twasura ikadushamo impemo y'imbwa. Tukaja dutangura kuvuga twese. Bo Imana yadushamo impemo y'ikatolika. Tukaja twambara ibishapure binini binini. Hawo dukira. Twobicurisha abo badana zishapure boca batuka. Abasere bacu bacambara ibintu by'ibitambara mu mutwe n'ibindi bitari bimwe. Bose Imana ishimwe. Niba mwanyumvise yadushizemo mwemu w'ijambo ku buryo ibyo tuzokumva byose nibuja n'ibyanditswe tuzorigambukira. Wowe mwemu yera. Mwemu yera n'uhuza n'ijambo ry'Imana. Niwe Imana yadushizemo yarakoze. Yadukuyemo mwemu w'amadini, adushiramo mwemu w'ijambo. Mwema serukira muri Bibiliya. Hari mwemu umwe. Amen. Que Yesu aruwe. Hari mwemu umwe. Uwo mwemu niyakuza ko uzokora nk'uko abayeje ko bose bakuze. Amen. Imana ihimbazwe. Uwo mwemu niyakuza ko uzokora ibyo Mariya yakoze niba uri umusere, ukora ibyo Yosefu yakoze niba uri umufrere, ibyo abafrere bakoze nibyo azogukoresha. Naho niba uri ku mwemu y'igipagani uzokora igipagani nyene, niba uri ku mwemu y'abana b'Imana uzokora iby'Imana, niba uri ku mwemu y'idini uzokora iby'idini nyene. Twigeze kuja gushingira intaye na Mama Ines na Edward, tuja kubwira umudamu umwe tuti none hagati ko warakwanze kumva hagati ya Yesu na pastori wawe yari Charles wo muri Plein Evangile, weho hagati ya Yesu na Charles utoye nde? Atubwira ngo ni ikibazo muri ko murambaza, uje nitoreye Charles reka twaciye dutaha, nitwekora ibyo tuvuga, twaciye tunuma. Marezi maravuye mu mubiri, nuko yajanye ivyo bintu nyene. Uya uhisemo Charles nawe azopfa, kandi ukimvi aravyubabuka ngo jewe hagati ya Yesu unasha Charles bari bagiye ivyonja. C'est grave.
rero bivana n'impemu ikuri kandi Imana ihimbazwe cyane yadushizemwo mpemu w'ijambo. Bibiliya yakomeje ngo nk'uko kandi amen nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Amen. Imana ni nziza. Mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Hari abantu twaganira b'Abajehova bambwiye bati twubakire ubwo mukovye ayo mazu niyo tuzobamo. Ukiyumvira izi nzu twubaka z'ivyondo ingene abantu bariko bariruka imisozi baduga n'iyindi arizo bazobamo. Ukiyumvira n'abantu urabona impemu ngene zizimiza. Ukiyumvira ingene abantu yewe bavuga ngo twubakire kora ikaburimbi kandi mu ndwi zibiri bagimbutse. Ukiyumvira ingene abantu bazobamo ngo twubakire ngo etaje, izo etaje izo muri 60 nta gaciro zigifise, nizo twubaka ubu muri 2030 nta gaciro zigifise. None bazoba muzihi zizoba zimeze gute? Frère bien-aimé, nimba tuzora kwisi Imana yogeje umuriro wayo, ibi byose zobivana. Bibiri ivuga ngo rabe ndaremisisha Lisonsa, Esaïe chapitre 65 verset 17 niko vyanditswe. Imana ishimwe, haranditse ngo ndaremisisha n'ijuru risha. Que Dieu soit loué. No muri Apocalypse 21 niko vyanditswe. Duhere muri Esaïe 65 verset 17 haranditse kuko raba amen ndarema ijuru risha n'isi sha. Soma neza, ivyambere ntibizokwibukwa kandi ntibizoruha vyiyumvirwa. Amen. Abo bantu b'Abajehova tuzogenza dute? Bazohava bicara hehe? Ibi turi mwibi ni eglise nimuzibuka ko mwayisengeyemo. Ibi ntibizibukwa. Nta muntu muzova ngo umugabo muri eglise ngo tukiri mwisi ntituzosubira kubivuga. Izoduha ubwenge bushasha n'ivyiyumviro bishasha bitigeze bituzamo na rimwe byo bibereye kuba mw'ijuru. Ivyambere ntituzovyibuka. Que Dieu soit loué. Frère, Imana ishimwe. Haranditse muri Apocalypse 21 aya majambo mu vyashura na 21 amajambo meza cyane hati Imana ni nziza. Verset 1 mbona ijuru risha. Imana ihimbazwe. N'isi sha kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye completement, n'ikiyaga nicari kikiriho. Apana kwa nzoja kuroba mukeke mwitanganyika ngo tuzorya imikeke Yesu niyagaruka. Tuzorya ingezi zitetswe mw'ijuru, tuzorya ibitetswe mw'ijuru apana imikeke mwitanganyika igira imwe ingwara n'abayirya barakwana. Mais s'il vous plaît, ivyambere bizoba vyagiye. Bibiri bivuze ngo bizoba ni Imana ishimwe. Amen. Verset 2 mbona umurwa wera voilà maintenant Yerusalemu musha wururuka uva mw'ijuru ku Mana witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi izogerera muri bo nabo bazoba abantu bayo kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Amen. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzoba rukiriho kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho kuko ivyambere bishize. Notre salaire, impera yacu ni ngo ivyagira kuri ya ntebe biravuga iti raba byose ndabihindura bisha kandi itandika kuko ayo majambo arayo kwizerwa arayo kuri. Amen. Imana ihimbazwe. Nishimwe cyane. Nta kibanza dufise ngaho, byose bizokurwaho, nta na kimwe kizoba kikiriho. Amen. Imana ni nziza. Dufise icizigiro kimwe. Amen. Nuko tuzoba mw'ijuru risha n'isi sha. Amen. Tuzobana n'umwami wacu muri Yerusalemu nsha. Amen. Muri Yerusalemu nsha niyo tuzoba. N'igisagara cubatswe n'Imana isumba byose. Bibiri ivuga muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana cya 14 kuva ku murongo wa mbere gushitsa kwa gatatu iti
ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu bwami bwa data hari amazu menshi. Haleluya. Imana ishimwe. Ngiye kubategurira hanyu kugira hondi namwe abariho muva. Que Dieu soit loué. Ngiye kubategurira mu bwami bwa data hari amazu menshi. Amen. Ngiye kubategurira hanyu kugira hondi namwe nzogaruka n'abatware. Isezerano rihambaye turindiriye naho Katolika yo twemera kuzotubakira ama etage twese, kandi Vatikano barafise amafaranga nitwosubirayo. Naho muri Pentecote tubira ko batugurira amajipe twese nitwosubirayo. Twaje ku mwami, yagiye kudutegurira ahacu, yasezeranye ko azogaruka kudutora kugira tubane nawe. Niko twasoma mu Vyesha na 21 ngo ngo kandi Imana izobana n'abantu baba abantu bayo nayo ibimana yabo. Amen. Mbere Bibiliya ivuga mu Baheburayo 11 ngo ico gisagara l'architecte et le constructeur, alléluia, c'est Jésus. Hébreux chapitre 11. Imana ishimwe, haranditse aya majambo meza. Abo bose verset 13. Hébreux 11 11:13. Abo bose bapfuye bakize batarahabwa ibyasezerano, ariko barabona biri kure bakabisasirira, bakemera ko rakavanana n'ingenzi ku isi. Abavuga bacu, Imana ishimwe, baba berekana yuko barondera igihugu cabo. Turondera icy'Abajehova birakahera, icy'Abajehova kirazosigara ari Burundi, turondera igihugu cacu bwite. Imana ishimwe cyane rwose. Iyo baba barakumbuye icyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barifuza igihugu kirushirije ico kuba ciza, nico mw'ijuru. Merci Seigneur. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. C'est une nation céleste. Que Dieu soit loué. Oui, Imana ishimwe. Ni igihugu cyo mw'ijuru atari cyo kw'isi. Ivyo nivyo Imana nico cyatumye twemera kwituvana mu madini kugira ngo tuze kuronka uburenganzira bwo kuzinjira muri ico gisagara. Amen. Imana ishimwe. Birakomeje hano hati, ariko noneho barifuza yuko cyushitse cyo kuba ciza ico mw'ijuru. Nico gituma, amen, Imana itamaramazwa no kwitwa Imana yabo, kuko amen yabateguriye igisagara. Il nous a préparé une cité. Imana ishimwe, yarakoze, yategura igisagara cyo tuzoja kubamo. Ivyo nivyo vyizigiro dufise. Amen. Nivyo kuzoja kuba mu gisagara Yesu bifatanye frere, bivuze ngo ngiye kubategurira ahantu. Hano naho ngo yabateguriye igisagara. Imana ishimwe. C'est une cité. Ni igisagara cyateguwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Nico twiteze kujamo. Hari ibyizigiro bimwe, hari numbere imwe niyo kuzobona umwami wacu, hari no kwizera kumwe, hari n'umwami w'isepe. Imana ishimwe. Uwo mwami ninde? C'est Jésus. Ni Yesu Kristo umwami wacu. Biblia ivuga ngo hari umwami, Imana ishimwe, hari n'Imana, Imana ibahumugisha. Hari umwami umwe. Esayi chapitre 9 niko vyanditswe, kandi Imana ishimwe. Biblia ivuga ngo ubutware bwose buzoba ku bitugu vyiwe. Esayi chapitre 9. Imana ihimbazwe. Haranditse verset 6. Yesaya 9:6 handitswe ngo kuko umwana atuvuki. Yesaya 9:6. Kuko umwana atuvuki, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ubutware buzoba, que Dieu vous bénisse, buzoba ku bitugu. Imana ishimwe. Azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana
y'ubushobozi. Uwo ni Yesu Kristo. Biratomoye cyane utovyumva singa tovyumva kandi mbese Bibiliya nivuze ngo duha umwana w'umuhungu kuko umwana tuvukiye. None mu mwumva umwana wari we kuko umwana tuvukiye, ariko umwana niwe azokwitwa Imana y'ubushobozi, data wa twese, c'est son fils. N'uwo mwana azokwitwa data wa twese, umukama. Imana ishimwe, Imana ibamugisha. Que Dieu vous bénisse. Haranditse amajambo ngo ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe, bibukomeze bibushigikize guca imanza zibereye no kugororoka uhereye none ugashitsa ibihe byose. Amen. Umwete w'Uhoraho nye n'ingabo uzoshitsa ivyo. Amen. Imana ishimwe cyane, yarabidushikijemo natwe. Umwete w'Uhoraho yarabidushikijeko tumenya ko Yesu Kristo ariwe Yehova wo mu isezerano rya kera. Umwe Abrahamu yakira akazimana iwe. Amen. Akamwita Jehova Jire, niwe nyene Yesu Kristo. Imana ishimwe. Oh bien-aimés frères, Imana yabicubahiro. Yesu siko yavuze ngo nimutizera ko ndiwe, nimutizera ko ndiwe muzopfira mu byaha. Abrahamu yarabonye umunsi wanje aranezerwa, kandi mbere yuko Abrahamu abaho jewe, haleluya, imbere yuko Abrahamu abaho jewe je suis. Imana ibwira Mose mu Exode mu kuva igice cya 3 ngo genda ubabwire ngo ndiho yantumye. None ndiho mu isezerano rya kera, niwe ndiho mu isezerano rya kera. Nimutizera ko ndiwe. Amen. Imbere ko Abrahamu abaho jewe ndiho. Amen. Uwo ndiho niwe Yesu Kristo. Amen. C'est le je suis. Muravyumva? Je suis. Il est je suis. Il est Jésus. Amen. Bisobanura ngo Jehova Sauveur. Amen. Ese siko Bibiliya ivuga. Imana ishimwe. Byanditswe muri Yohana, ubutumwa bwa Yohana igice cya mbere, aya majambo nayo y'Imana isumba byose. Evangile selon Jean, ubutumwa bwa Yohana igice cya mbere, aya majambo tuyasomye Bibiliti. Ku murongo wa mbere haranditseho, mbere duhere ku mutwe w'amajambo, nawe tutamenye gusoma umutwe w'amajambo tuyasomye. Haranditse ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Amen. Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Aha. Ubwa mbere na mbere intango itaraba jambo yariho. Jambo ni yariho. Imana ishimwe. Ega ivyaremwe mu itangiriro niko handitswe, ivyaremwe byose vyaremwe n'ijambo ry'Imana. Mbere na mbere, ubwa mbere na mbere jambo yariho. Amen. Jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. None ni Imana zibiri, ni Imana zitatu. Jambo yariho, yahoranye n'Imana, kandi yari Imana. Imana ishimwe. Kandi uwo ni Yesu Kristo. Niko twasubira ku mutwe w'amajambo, ni Yesu Kristo. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe byaheze frere. Byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Imana ishimwe. Amen. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko mwiza ni wawakiriye. Haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we wa muco, ariko kwari gushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mu isi, kandi si yaremwe nawe. Qui a créé la terre? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Amen. Imana ishimwe. Ariko isi ntiyamumenya, yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose okiswaruwe. Amen. Imana ishimwe. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo
gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bicaye hano tutacunguwe na bimwe, murababariye kubivuga gutyo, ndi imbere yanyu ariko ndavyemanze. Hari abacunguwe n'umwana w'Imana, hari n'abacunguwe n'Imana. Ntibacunguwe na bimwe n'agaciro ntibafise kare. Ese kivuga muravyumva neza? Abacunguwe n'umwana w'Imana bariho mu madini bose baruzuriho. Umwana w'Imana aracunguwe kandi bisa me hariho amajambo yo mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 20 ku murongo wa 28 hati amen. Muragira ubusho bw'Imana, ubw'Imana yaguza amaraso yayo. Ibiratandukanye mu vyumve, siniko ndababwira ibintu bitonye. Abantu bacunguwe n'amaraso y'Imana baba baguzwe ivy'igiciro kinini. Ariko niba ari umwana w'Imana se ambeveriye ni hasi muratubabarire, ariko muramwihanganire. Niba ari umwana w'Imana, niba ari ugira gatatu, twebwe twacunguwe n'uwa mbere n'abacunguwe n'uwa gatatu, bongira sinzi bazoja handi hantu. Twe twacunguwe na numero 1, number 1, Yesu Kristo. We yari Imana yambaye umubiri, araza dupfira, twapfiriwe n'Imana. Soma neza, nani turi hano imbere yanyu. Verse 14 avuze biki? Soma ku murongo wa 14 handitse ngo kuko jambo yakize iki? Sebi none siwe yihaye none. None mu vyuze ko yihaye. Uwo jambo yakoze iki? Umva baramuhaye. No baramuhaye. None yahaye guhaganana. Yihaye. Que Dieu soit loué. Kuko jambo yihaye umubiri abana natwe. Amen. Twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Il s'est donné lui-même, il s'est donné lui-même, il s'est donné encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ireke kubasiga haba mwumve ko we yari jambo, niko twasomye. Hariho jambo agendeye Aburahamu, yari afise umubiri yiremeye, ayinjiramwo akaza akarya akanywa amata, akicara na Aburahamu bakamwoza ibirenge. Ni sawa? Aho ni mwitanguriro. Ariko hageze igihe tubura umucunguzi, mw'isi ntiyaboneka, mw'ijuru ntiyaboneka. Imana ubwayo ihitamo kuvuka natwe, yiha umubiri mu Mana. Nico gituma aya majambo ari kuri yo muri Yohana 14. Imana ishimwe. Nari kuri tuyasome duhere ku murongo wa 4 cyangwa se duhere kwa 5. Yohana 14 umurongo wa 5. Toma aramubwira ati mugenzi, nituzi yusha dushobora dute none kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujana. Yesu aruwe. Dukomeze. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi. Ça c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Uhereye ubu muramuzi kandi yarahagaze. Surya nyene bari kumwe ariko arababwira uhereye ubu data muramuzi kandi mwamubonye. Imana ishimwe. Biracakomeje, niducika intege, biracakomeje. Biblia irakomeje ngo Filipo aramubwira ati mugenzi, twereke so bizoba bihaye. Aro bigiye gukomera. Yesu aramubaza ati mbega nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha? None mwumvise avuga ngo nturakaruha umenya data. Amubajije ngo nturakaruha umenya ka Filipo?
twereke so bizoba bihaye nawe ati ariko Filipo vere murantangaje nurakaruba yapfuma avuga ati nurakaruba umenya data ko yitwa Pierre Claver suko yavuze yavuga ati nurakaruba umenya ka Filipo Imana ishimwe ubonye jewe haleluya ababonye data amen none gute twereke so Imana ishimwe niwizeye ko jewe ndi muri data amen na data ari muri jewe amajambo mbabwira sayo nigeneye ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa byiwe amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Imana ihabwe icyubahiro cyinshi ubu niwe bitazoshira. Uyu niwe twizeye kandi niwe yaducunguye. Icyatumye ndabibasobanurira kugira ngo mumenye ko mwaguzwe amaraso y'igiciro. Atari amaraso y'imene isanzwe. Atari amaraso y'umwana w'Imana wa gatatu cyangwa wa kangahe. Ni amaraso y'Imana niyo twatangiwe ku kiguzi. Turaba agaciro imbere y'Imana isumba byose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Ose tugende muri Hosea igihe cya 13 umurongo wa 14 twumve Imana ihabwe icyubahiro aya majambo nayo kuri Ose chapitre 13 haranditse no majambo Imana ishimwe ni Imana yabivuze muze kumbwira rero muti bwabundi Yesu yari ariho kuri Hosea oya na Mariya ntibwabeho na Mariya ntibwabeho igihe cya Hosea na Mariya ntibwabeho ariko mureke mumvirize uko bivuga Imana ishimwe umwami nashimwe nahimbazwe cyanditse ku murongo wa 14 handitse nzobacungura c'est l'Éternel qui l'a dit ni Imana ya Israeli yabivuze verset 14 aba Hosea urupapuro 985 arabantu badatora ibitabo byo muri Bibiliya ariko batibabarire urupapuro 985 nimuharondere matore ntaje turabarindiriye bien haranditse ngo Hosea chapitre 13 verset 14 Hosea 13 nzobacungura amen mbakure mu bubasha bw'ikuzimu nzobagombora mbakure mu rupfu amen warupfuwe ikiza watera kiri hehe wakuzimuwe kwa guhonya kwawe kuri hehe Imana imbazwa ni nuhoraho yaducunguye none yaducunguye soma neza Ezayi chapitre 35 byanditse ngo iki Yesaya 35 aya majambo none sayukuri amen musuriye hose ni Imana yavuze ngo nzobacungura nzobakura kuzimu nzobakura muri kwago nzobakura mu rupfu inzobakiza ikiza Imana ishimwe Ezayi 35 haranditse no majambo ati verset 3 mukomeze amaboko areganutse Yesaya 35 mukomeze amaboko areganutse mugumishe amavi aregarega mubwire abahagaritse imitima mutirema ntacyo mutinya raba Imana yanyu izozanana n'uguhora niko kwitura kw'Imana izoza ibakize il viendra lui-même vous sauver il viendra lui-même izo kwiyizira ubwayo ibakize ntabwo izotuma frère izo kwiyizira ubwayo votre Dieu alléluia la rétribution il viendra lui-même et vous sauvera ishimwe mwami bwawe uhora ubwiwe wa wundi yacamo kabiri ikiyaga gitukura wa wundi yasenyura impome z'Yeriko wa wundi yagaburira Abisirayeli manu wa wundi yabakura muri Egiputa wa wundi yaremye isi n'ijuru niwe yambaye umubiri w'umuntu araza araducungura amen hari umwami umwe haleluya hari n'Imana imwe niyo Yesu Kristo umwami ashimwe yongera himbazwe niwe Mana yacu niwe mahoro yacu niwe byizigiro byacu que Dieu vous bénisse amen Romains chapitre 9 abaroma 9 aya majambo nayo Imana himbazwe
kandi cyane. Rome chapitre 9 verset 5 abaruciye n'umurongo wa 5. Bafise basokuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo. Kiko turasoma ni musome frere kwandika nta kimwe bizobafasha kuko ibitabo byose bizobisigaga, ariko musomye Imana ivyandika mu mitima yanyu. Bien, umviriza. Bafise basokuruza babandi abaruciye 9 umurongo wa 5. Bafise basokuruza babandi kandi ku mubiri Kristo yamutse kuri bo. Niwe ari hejuru ya byose, niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Ninde? Niwe Mana. N'abandi bagiye kuririmba gutura guhimbaza Mana Data, Mana Mwana, Mana Mutima Mweranda. Bashimye nde? Yesu Kristo niwe Mana ikwiye ibihe byose. Handitse ngo ibihe bidashira, cyamushaka ngo amen. Abishize Paulo yaciye abyugara n'igufuri litamenwa, acashaka ati amen. Niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira, amen. Ese fini. Yesu Kristo niwe Mana ikwiye gushimwa ibihe bidashira, amen. Mana himbazwa. Ico gituma frère bien-aimé, abantu bose bashimiye indi Mana n'ikigirwa Mana babashimiye. Muri Matayo 28 haranditse aya majambo mu gusozera hati Matthieu chapitre 28. Mana himbazwe. Haranditse ngo Matthieu 28 handitse ngo 18. Amen. Matthieu 28:18. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mugende muhindura amahanga yose abigishwa. Amen. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese. Ariko iryo zina ntibarivuze, bararivuze. Mugabo muzobikore mu izina rya Data wa twese. Iryo zina rero niryo dushaka kumenya. Mubikore no mu izina ry'Umwana. Ariko iryo zina naryo dushaka kurimenya. Kuko umwana bavuze muzobikore mu izina ry'Umwana, ariko ntaryo batubwiye, baciye binumira. No mu izina rya Mpwemu, mu izina rya ry'Umwana n'irya Mpwemu. Niryo zina rya Mpwemu naryo bagiye bataritubwiye, baca barinumira. Umviriza. Mugende muhindura amahanga yose mubatize mu izina rya Data wa twese. Iyi ntumwa zica zikerebuka ziti none Data wa twese yitwa ngo iki? None rero Imana ntiyashimye ko babimaze. N'iry'Umwana none senye tutubwira Umwana we yitwa ngo iki? N'irya Mpwemu Data tutubwira none Mpwemu we yitwa nde? Kuko Data sizi. Yesu yivugiye ibikorwa gusa. Yesu yavuze ibikorwa gusa. Mugizogende mubatize mbese muriko muravyumva ngo ndavyumva. Gende mubatse mu izina rya Data wa twese. Sawa? Basi nk'ubu Joseph yavuga ati gende mutore amahera ku izina rya Papa. Mumuce muze ati ariko goso ntitumuzi yitwa nde? Ese ko baca babaza? Nituzavuga ngo yitwa nde? Akavuga ati ariko rero mu Giswahili ati nyamara none aba papa bakora mu Giswahili baracari benshi. Tubwire none so yitwa nde? Tuzavuga ngo yitwa nde? Acese yitwa Jerome. Wocufa ibwoga wiruka n'ikingo uti
Jerome akora mu Giswahili bya kabiri bantu n'amafaranga nzana byo cibinya mugabe iryo zina nibisaba rivuga reka tubisubire mu izina rya data wa twese Yesu ntaryavutse arinumiye n'iry'umwana ntaryavutse arinumiye n'iryamwemye naho rero ntaryavutse arinumiye avuze ibikorwa by'uwo muntu gusa abarihereje ariko aya majambo none sayo kuri Bibiliya iti kandi akiyemeza mu Yohana 17 Bibiliya sikivuga none Bibiliya iti Imana ishimwe tumwe bwiza bwa Yohana igice cya 17 haranditse aya majambo ati 17 verset 11 amajambo meza y'Imana. Amen. Yohana 17 umurongo wa 11 handitse sinkiri mwisi ariko bo bari mwisi nanje ndaje kuri wewe data wera ubazigamire mu izina shirako kandi amen tesente ubazigamire wampaye timuladone Imana ishimwe mu izina ryawe nande nibyo wanyise uko witwa niko wanyise ndaye umuhungu mwiza atora izina rya se umuhungu mwiza nyene wamwishimye aho baza basamura kakivuga uvuga ati ndakise niyo kindi uhita udomako kubera umuhungu mwiza atora izina rya se kiretse zimba se ari nka bamicomero abantu babicaye akoze ibintu bigoye ututi niri zina rya papa je ntajyo nza ndavuga kubera ibyo yakoze shamka avuga ati je yitwa Kayini umuhungu wa Kayini cyabatereka data ndi mu mpindure sino kumani twizina Yuda Iskariyoti ndaje yabaryo bangize banari hinduje ariko hari izina wishimira bivanye ubazigamire mu izina ryawe wampaye no kuvuga data na mwana baritiranwa. Amen. Manishimwe. Kandi se wa Yesu ni mpemu yera. Amen. Se wa Yesu ni mpemu yera. Se wa Yesu ni mpemu. Se wa Yesu si mpemu yera. Yesu yatenda nyina. Yesu yatenda nyina. Ne mpemu Yesu yatenda Maria. Ne mwe bihari. Basi none siko byane mu dasi tubisome mu nesiko bibiri ivuka none tubiga nitwo bicisha ku hantu mwemu ahubwo yitwa mwemu yera yatenda umugore yitwa Maria iko byanditswe mu gitabo namuteye inda byanditse hano mu murongo wa 18 muri Mateyo cyane hari umugore yitwa mwemu yateye inda Maria igani ibyo abyara umuhungu yitwa Yesu soma neza Mateyo cyane ku murongo wa 18 Mateyo chapitre handitse ngiki ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya nyina Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afisinda yavuye yakwatavuze yavuye kuri data bavuze yavuye kuri mwemu bamufasha afisinda cyamukobwa kowe nawe akwe n'umusore witwa Yosefu mwiza tekana tekereje umukirizo umukobwa nawe umukirizo nawe nyene baca bamufata afisinda ivuye kuri mwemu yera bamwe bati nakambaro kibara abantu bose n'amadini yose bati n'ubutindi bubaye hari kumugwi muto wabatoranijwe niwo bamenye ko byavuye ku Mana. Amen. Akagugatone kadakabaru harimo Yosefu yabibwiwe n'Imana ati attention wari umukoye ukamukora Imana yizi ubwayo ugatusha urakamo ijyana n'ije n'imuteye c'était fini. Yosefu ati merci Seigneur ati bwa n'umwaye umukobwa special apana kuba n'umwaye umukobwa yarongowe n'abantu n'umwaye umukobwa special Imana yamuteye ngo yari yayumvire kumubengera Imana iti tetwa usipime Mungu wanjye agiye kuvuka Imana ishimwe birakomeje hariho
Simeyoni yari yarabwiwe na mpemu yera ko atazopfa atarabona uguhumurizwa kwa Isirayeli. Uwo niwe yabwiwe n'Imana ati genda umuterure bamuzanye muri Asafu. Uwo yarabyizeye. Amen. Hari umusore yitwa Ana. Uwo niwe yari yabwiwe n'Imana isumba byose. Musome muri Luka igice cya 2:2. Ana yabwiwe n'Imana isumba byose. Hariho Zakariya se wa Yohana. Murabizi. Uwo yari yabwiwe yamwereje mukuru ibara mukibweza umwaka. Hariho Elizabeti. Abo bose batarenza abo ndababwiye. Abandi bari bazi ko ujya muhungu avuye ku Mana. Mu nyuma yavutse Imana yarongeye ko abanyabwenge b'inyenyeri batatu nabo nyene numva ko ari bake. Mu nyuma yaho Imana yarongeye ko abungere sinzi igitigiri cyabo ariko bari bake. Abo bonyene nibo babayeho bizeye message. Abandi bose abafarisayo abasadukayo bavuga ngo ni kivyabo ngo ni Beelzebul ngo ni mukuru w'abadayimoni baramutuka ariko batuka yari Imana y'ubushobozi yambaye umubiri. Ico gituma ibiturimwo turu monde bose bazobituka bose bazobikengera bose bazobivuga nawe mbere ko birategura umugeni mibanga bimujana mw'ijuru tuzogenda vuba kugira umupasitori yize teoloji yokwemera ko Yesu Kristo ari we Imana ishoboye byose byo kurusha ukagira gato. Akwereki arazi byamenyerewe n'abantu bikundwa nabo byo mucira ifaranga ryinshi ariko amafaranga twarayahevye kuko hari ibisuba amafaranga. Ubwami bwa Data tuzokwegukira Yerusalemu musha aho tuzoja kubana n'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu abamugisha yarakoze kutuzimurura icyo ciwe muri Maranatha. Amen. Mwaguke twishe maboko y'Imana zose kandi Imana ihabwe icubahiro cinshi ubu n'ibihe bitazoshira. Yarakoze kutuzimurura hari namwe harwizera kumwe hari ubatizo umwe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Ari frere yitwa Zefirino wahe ashimiye Imana yamuzigamye Karusi Mutumba. Frere Imana ihabwe icubahiro yarakoze kuzigama n'abandi Imana akije yarakoze. Turasenga dushimira Imana isumba byose. Amen. Turaririmba karirimbo ko mu mufuka bwangu ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ukuri ridahinduka. Ni ijambo ry'Imana ijambo ry'ukuri kutigera guhinduka. Imana ishimwe. Amen.
turagushimiye cyane rwose byimba mutima kuko wadukuye amaso urabona twugurura amatwi turumva. Turagushimiye cyane ko tuzimuye ukadusohoka tuvana i Babuloni, waratukuyeyo n'ukuboko kwawe kw'inkomezi, kandi natwe tugenda d'une manière imperturbable atakiduhungabanya na kimwe, ko turiko turaja mu ijuru turi kumwe nawe kandi tuyobowe nawe Mukiza. Heza gira abana bawe bakwizeye bose bayekuramiriza mu rugendo badakebaguzwa, kuko umwami iyi nzira waducishijemwo ari ukuri kandi tujana iwawe. Urakoze mwami, hari amajambo yawe wavuze ati hari irembo ripfunganye n'inzira ipfunganye bijana mu bugingo budashira, ariko hari inzira yagutse n'irembo ryagutse bijana mu rupfu, bijana mu mahonero. Zatugororotse tugushimiye ko waducishije mu nzira ipfunganye abantu batazi batigeze bamenya batigeze batahura. Irembo ripfunganye ni Yesu Kristo, tugushimiye ko wari ducishijemo. Warakoze n'ubu